Episode igira kabiri mu kiganiro cya Rusokra. La fois passée kuri episode ya mbere nashoboye kuba ndababwira about l'âme hamwe na corps. Ingene âme ikora n'ingene corps ikora. Ndababwira yuko next episode tuzoshobora kuvugana kukungene spirit yacu imeze. Ndabereke n'amafonctionnement abiri ya notre esprit. Mais avant yuko dushika kuri iyo point, reka kwanza ashobore kubibutsa bimwe mu bintu nyamukuru twashoboye kuba twiga ku vyerekeye âme. Twize yuko âme ni siège y'ama personnalité yacu, ama emotion, cyo kimwe ama volonté, ama pensée yacu, ibintu bene ivyo. Twiga koro yuko yoyo ni nka esclave cyangwa igikoresho gikoreshwa par âme et par notre esprit. Mais uno munsi kandi rero mu majambo make reka nshobore kubabwira icyo ari cyo esprit, âme na corps mu butandukanye bwayo neza, kuko nitwinjira mu mafonctionnement abiri ya esprit yacu mushobore kubitahura byoroshe. Bon, esprit cyo ni c'est une partie itahura iki Dieu, niyo esprit. Mu gihe âme ni partie itahura notre personnalité cyangwa twebwe, itahura le monde, itahura twebwe ama personnalité yacu cyangwa itahura twebwe. Mu gihe corps yo itahura le monde. Mu majambo make nuko esprit yo itahura imana cyangwa itahura les choses qui on ne voit pas, les choses qu'on peut imaginer, les choses qu'on peut créer. Iyo ni esprit, yo irabitahura cyane gusoma. Mu gihe âme yo itahura ama personnalité yacu, yama emotion, yama pensée, bya bintu tuvuga yuko ibisinda bikunda bimeze uko bigenda uko ikinda kibona niki. Hama yo mo ikoro yacu yo itahura le monde extérieur yose uko ibimeze. Turabona yuko yari umuduga, tukabona yuko yari inzu, tukabona yuko ari umuntu w'umukobwa cyangwa umuntu ari umuntu w'umuhungu. Mu majambo make naho bitandukanye. Rero reka twinjire direct indani mu gushobora gutahura icyari cyo notre esprit, kugira dushobore kwinjira neza how ama fonctionnement azokora. Mu majambo make batubwira ati esprit humain ni nka partie iri profond itahura les choses novuga yuko spirituel, itahura le profondeur y'Imana cyangwa l'univers, itahura les choses qu'on ne voit pas mais les choses qu'on ressent cyangwa ibintu dushobora kuba dutahura, dushobora kwimagine. Iyo niyo esprit. Rero esprit yacu igizwe n'izahe parti? Igizwe n'amaparti abiri. Nkuko nashoboye kubabwira ati umuntu ari umwe mais afise ama fonction atatu, ariyo esprit, âme, corps. Nashoboye kuba ndababwira esprit icyari cyo yo itahura le monde spirituel cyane gusoma, mu gihe âme yo itahura notre personnalité, mu gihe corps yo itahura le monde extérieur. Nuko biba bimeze. Hama esprit rero nayo ni imwe mugabo ifise ama parti, ama fonction abiri. Niyo tugiye kwiga uno munsi izo fonction izarizo, hama twige kandi ingene zimeze n'ingene zikomunika. Esprit ine fonction zibiri. Dufise esprit conscient na esprit subconscient, cyane esprit objectif na esprit subjectif. Ibi byose ngaha n'amazina bahora bazita esprit conscient cyane esprit objectif, esprit subconscient cyane esprit subjectif. Reka twigire kuri esprit conscient cyo twinjira no kuri esprit subconscient, hamwe ndabereke aho bihurira byose kugira byitwe esprit humaine imwe y'umuntu. Esprit conscient ni iki cyangwa kubera iki esprit conscient cyangwa esprit objectif? Impamvu ari esprit conscient nuko yoyo ifata conscience cyangwa itahura conscient, iba conscient ya monde extérieur, iyi monde tubayemo irayitahura cyane cyane, iba ni monde yifokaliza cyane kuri monde objectif, monde y'ibintu bigaragara. Yifashishijwe n'iki? Ifashishijwe n'ama notre cinq sens de corps, ariyo ijya toucher, odorat n'ibindi byose. Kugira tuba tuvuga ati okay, ninakora kwiki kintu nkumva yuko ndakoze kwiki. Iyo niyo esprit subjectif conscient cyangwa esprit objectif. Kandi ikaba ari esprit ikora role y'ubu médiateur entre l'esprit subconscient na monde extérieur. C'est-à-dire yo iba nk'umu messager wo gutahuza esprit subconscient ibiriko birabera hehe mwisi, kandi ikanatahuza notre âme cyane notre corps ivyo esprit subconscient itegese. Tuzogenda turavyiga how bigenda birakora. Twinjiye kuri esprit subconscient. Esprit subconscient yoyo itandukanye cyane na esprit conscient kuri role imwe.
yoyo nitahura le monde exterieur, yoyo ntizi ivyari vyo umuyaga cyangwa ingongo ngwibuye cyangwa iki ngo ubabaye, yo nigere bimenya kirese esprit conscient ishoboye kuyibwira. Rero yoyo bayita esprit subconscient cyangwa esprit subjectif parce que ibayeho kuri suggestion yabwiwe na esprit conscient. Mu majambo make ico esprit conscient cyose ibwiye esprit subconscient kiba ari ukuri cyane, naho esprit conscient ishobora kubibesha esprit subconscient yo nizi gutandukanya la verite cyane ububeshi, yo izi yuko ico esprit subconscient cyose ibwiye nicoco. Ubu nyene shoye kugipiripiri esprit conscient ibwira esprit subconscient yuko maître yari ipiripiri, rero il faut que udegaje energie z'umubabaro cyangwa zo gukarigwa. Uko niko bigenda. Hama esprit subconscient imaze kubwirwa na esprit conscient yuko jewe nari ipiripiri, jewe ariyo ame natahuye yuko nari ipiripiri, c'est-à-dire esprit subconscient ikirungika ama energie yo kugira gute gukarigwa cyangwa ama bavyita imisemburo yo gutuma ijya piripiri ushobora kugwana nayo. Niyo usanga umuntu ariko aruzura amate mu kanwa cyangwa ibindi bintu, usanga esprit kubya tigenda unywa amazi kugira bihere ibintu bene ivyo. Iyo kirungika nka intervention cyangwa kirungika nka suggestion, selo iyi suggestion bashoboye kuba bashoboye kuba bayibwiye, uko niko zikomunika. Sasa esprit subconscient nayo ni iki kandi mu wundi mwanya? Esprit subconscient tubwira yuko ni esprit imaginaire cyangwa esprit créatrice. Hari différence entre kwiyumvira, la pensée, et l'imagination. Imagination c'est quelque chose wiyumvira utari bwabone, quelque chose ubona muri ton cerveau cyangwa muri spirit yiwawe utazi ko kibaho, hama ukacubikira muri monde extérieur cyangwa muri monde igaragara. Mu gihe pensée yoyo ni icyumviro kiba kije gitewe n'ikindi cyumviro swati wabonye, wumvise cyangwa wakozeko cyangwa washoboye kuba wimotereza, nuko no bivuga. Aho hose rero novuga yuko naho bica bikora. Rero iyi batubwira yuko ari siège y'ama imagination, ari siège ya création, ari siège cyangwa ikibanza meme Imana yicaramo cyangwa Imana novuga yuko ikomunikana n'umuntu, ni naco kibanza umuntu atahuramo ubumana. Uzobona abafilosofe benshi bagiye barahakana Imana tusa, mugabo bose ari ahantu bagenda barahurira yuko hariyo izindi force zidatahurise umuntu cyane aha kwisi zihari wo ubwabo badatahura. Iyo force si yindi ni force spirituelle, ariyo le Dieu tama du santa cyane ya image de Dieu batubwira yuko iri muri twebwe. Rero esprit conscient yoyo role yarababwiye yo itahura le monde extérieur, irabona ibiriko biraba ikabitahura ikabyumva. Rero point fort ya esprit conscient yo ni raisonnement, irayumvira ikaraba ikahezona ikabiyungura ikavuga ati ibintu nivyo cyangwa sivyo. Niyo igira amadute, niyo yakira n'ikintu cya vrai cyangwa cya faux. Iyi nayo yoyo uko ibintu bije nuko ivyakira, kuko yo yakira commande ivuye muri esprit conscient, hama yuko atitegeka sasa ubuzima bwacu. Rero uko tuzogenda turiga, tuzogenda turatahura how iyi esprit conscient ironka makuru avuye hanze aha kugira ishoye kuyatahura, hamikana yayungurura, hamika cyarungika ngaha kuri esprit subconscient, nayo ni nayahe makuru nyamukuru esprit subconscient yakira. En même temps esprit subconscient ni esprit novuga yuko ni nka siège y'ama sentiment. Aro difference ya emotion hamwe na sentiment ni ibintu bibiri bitandukanye. Emotion ikora surtout mu buryo buri direct. That's why emotion yicara muri âme itigira yicara muri esprit subconscient. Mu gihe sentiment nayo ni kintu wiyumva mu kidira avec le temps, ni kintu cyose tugenda urakura kigenda kirakura muri wewe, ukatusanga umuntu nyene nuko ameze. Umuntu tuse gato yabitewe n'ingene afise iyo trauma yo gutukwa, utusanga cyari yagisa directement par l'émotion, mais ukatusanga sentiment y'uwo mubabaro wo gutukwa umaze igihe kirekire muri wewe. Rero urumva aho difference rero ingene biba bimeze. Rero esprit subconscient nayahe makuru yakira cyangwa nayahe makuru ikorera ko par commande cyangwa igenda itahura directement ikakiriya yagisa direct. Twumve yuko umuntu uko agizwe hariho esprit subconscient, esprit conscient, hamwe cyangwa corps. Biba bimeze uko umuntu arashaka gutahura ibiriko biraba hano muri no monde extérieur akoresheje corps cyangwa âme.
hama ibino bibiri rero bica birungika iyi kuri esprit conscient. Esprit conscient nakubwiye point for yani raisonnement yo ikibitahura ikavyumva ikabimedita ikaraba uyu muntu ariko ararizwa n'iki kubera iki ababaye ugasanga umuntu yivuze yuko nababaye kandi ababaye muri we indani. Rero esprit conscient yo iratahura neza ikirungika ayo makuru muri esprit subconscient. Esprit subconscient yo ikitanga commande y'uburyo tukwiye kwifata, y'uburyo tukwiye kureagiza, y'uburyo tukwiye kugenda, y'uburyo tukwiye kugira gute. Rero 80% y'abantu nuvuga yuko twese tubaye kuri ame na esprit conscient. Benshi muri twe nitugera dukoresha iyi esprit subconscient, mu gihe esprit subconscient ariyo point for, ariyo komanda, ariwe nuvuga yuko umutware w'ubuzima bwacu, kuko uyu icyo atahuye nk'ukuri, peu importe uko kiba kimeze kose, peu importe uburemere kiba gifise, kiba impamo. That's why arigiye mora mvuga kwa kwizera Jesus Christ yavuze muri Bible ngo niwagira kwizera nk'akabuto ka senabu uzo vuga iki uyu musozi nguveho kavaho. Moi je crois que uko kwizera ni gukorera ngaha, kuko ukwizera na raisonnement ntibijyana. Aha habaho amadute, aha habaho logique, aha abaho ukubona ibintu uko ubitahura selo personalite yiwawe ariyo ame. Mugabo mugihe ibi byose ngaha byazimye uriko urakoresha iki menya neza yuko no gutambuka hejuru y'amazi ushobora gutambuka. Surtout akabanga ngoma ndakwibire muri esprit subconscient niho habera bya bitangaza byose uhora wumva cyane uhora ubona, niho habera bya bintu umuntu ashobora kukubwira ati ndabona ibi nibi ku buzima bwawe. Nuko cyanga ivyo abonye ku buzima bwawe c'est pas parce que bidahari, ahubwo nuko bihari mais akoresheje esprit subconscient kugira ashoboye kubikubwira, kuko iyi esprit subconscient yo na limite ifise. Nababwiye yuko ni siège ya imagination yacu. Rero mwumve yuko umuntu mu gihe bari ko ari imagina muri imagination, mwumve yuko tu peux imaginer ivyo ukeneye byose. C'est-à-dire que mu gihe je ndiko ndakoresha esprit subconscient yanje neza, ndashobora kwimagina ivyo wowe uri kuri imagina, ndashobora kwimagina ivyumviro vyiwawe, ndashobora kwimagina ingorane ziwawe kandi nkazibona neza à l'aise. Rero petit à petit tuzogenda turiga comment utiliser iyi esprit subconscient pour transformer notre vie, pour vivre ubuzima twifuza kubamo, pour créer le monde dushaka kubamo. Ndakwibutsa kandi ko mu gihe Bible itubwira yuko Imana yaremye umuntu mu ishusho yacu, kuri je ndi convaincu neza ishusho y'Imana ni iyi esprit subconscient, kuko Imana yoyo ibyo yiyumviriye byose biba uko bivuga yuko ndi turafise capacité y'ivyo twiyumvira byose bikaba impamo dukoresheje esprit subconscient. Mugabo malheureusement ku ishuri ntibabitwigisha aho kubikoresha, mu magazine ntibabitwigisha aho kubikoresha, even no mu mibano ntibabitwigisha aho kubikoresha. That way kino kiganiro nakisindwa sokre because tuzoza tugenda twimba dukuramo ayo masokre azodufasha gushobora gutransforma ubuzima bwacu. Nongera kukwibutsa neza yuko uko Imana yaremye umuntu yamuremanye ubushobozi bwo gukrea ikintu cyose akeneye. Wibuke neza yuko capacité yo gukrea ifise kiremwa kimwe cyonyine, umuntu. Ibindi byose biraproduce, navuga nk'ibikoko. That why mu gihe Miles Monroe yavuze ngo Imana ntiyigeze irema intebe, mugabo yaremye igiti, kuko yari yizera neza yuko uyu muntu namuhaye ubushobozi bwo gukrea intebe yifashishije kino giti. Mugabo ibikoko ntibishobora gukrea intebe, mugabo ibikoko birashobora guproduce iki? Muzenya ifumbire, birashobora guproduce iki? Abana, birashobora guproduce ibindi bikoko. C'est comme ça. Mais uravye umuntu wenyene nico kiremwa Imana yaremye gifise capacité ya creativity. Mu majambo make nico kiremwa Imana yaremye gifise capacité ya imagination. Mu majambo make nico kiremwa Imana yaremye yashizeko spirit yacu muri cyo kugira gishobore kubaho ubuzima cifuza kubamo. That why tugiye muri ibi byama monde spirituel tuvuga kuri Satani, tuvuga kuri abamarayika tusa, ivyo byose uraza gusanga ni biremwa byaremwe avec un objectif iri précis, objectif idahinduka kijejwe ico. That why uza gusanga tumwiyumvire neza Satani, tuza gusanga Satani
ari ikintu gito cyane, mugabo kandi hari ikintu kitigira cyexista, mugabo tuzosanga icyo kintu cyabayeho ari twe twashoboye kwa tukirema. Icyo nacyo nese ikindi n'amademo, nzogenda ndabereka how twebwe abantu ari twe twashoboye kwa dukreya amademo, twebwe abantu ari twe twashoboye kwa duha agaciro amademo, mu gihe amademo ari iki, ari ivyumviro vyacu. Notre passé nivyo amademo. Petit à petit tuzogenda turiga, mugabo uno munsi reka tugumane bino bintu, difference ya esprit conscient na esprit conscient. Nashoboye kwa ndabivuga muri video nyene turimo ko esprit conscient ni esprit itahura le monde extérieur, cyane esprit focus par le monde extérieur, le monde objectif, mu gihe esprit subconscient yoyo ni esprit yakira suggestion zose zahawe na monde na esprit conscient, mugabo ikakireponda kuma desire cyane ku vyiyumviro tufisemo birimo santima yacu nyine. That's why je nizera yuko umuntu inashasa cyose n'umutima wo kugishaka bien ashobora kukironka, mugabo iyo desire yo kugishaka nikorerwa muri esprit conscient, ikora muri esprit subconscient. Shoye kugeza aho ndibaza ivyo nashoboye kuvuga ngaha biratahurise, hama slowly tuzogenda turiga rero how tuzabikoresha, ingene bifunctiona, ingene vyakira amakuru, ingene byatanga, n'ingene byareponda, n'ingene bigira effet mu buzima bwacu. Kubw'ivyo rero ndashobora guhagarikiriza hano, mugabo nimba utaragira subscribe urashobora kugira subscribe kuri iyo channel ya YouTube, cyangwa ukagira like, cyangwa ugashobora kuyipartager iyi video gashikira abantu benshi, nimba koko ibino vyigwa vyo gutahura le vrai toi kugira ushobore gukreya le vrai ubuzima bwawe bwa vrai, how ushobora gukreya nawe muri monde extérieur cyangwa muri monde physique ubuzima wifuza kubamo. Yari Hamza X ariko arabasigurira. Murakoze.